ibibazo biri hagati ya DJ Paulin na Double J ubutungane n'ubigiyemwo bive mu nzira kirika. Indirimbo ya Double J KIRIKOU AKILI Beef on the floor igiye gusohoka. Mbabarire cyane je sindi mu bantu batinya abantu. Ivyo bintu DJ Paulin yigonga nibiki? DJ Paulin ivyo bintu kwibaza ati ngo bagomba basora indirimbo imvuga jewe nabi bivuye. Narumvise yuko abantu tuva ruguru bariko baraduponda. Kandi umuntu ariko araduponda ni DJ Paulin. For sure naravyumvise kuri TikTok. DJ Paulin ko ravuga abantu tuva ruguru ngurabona avuga KIRIKOU yuko ari mayibobo. Guys, ayo namajambo atari meza kumva kuri DJ Paulin. Hama gasopo kuri Simbizi wa Semavumba. Simbizi wa Semavumba wewe uri okipe muri uno mwanya. Sivyo? Ivyo urimwo ntibijanye n'umuziki w'u Burundi. Tureke rero twe turi mu vy'umuziki w'u Burundi muri uno mwanya tubisigure ido nido. Hello fam, j'espère que vous allez bien. Twagarutse na Yaga Tech TV. Man, roberewe. Merci. Bon, tuje rero kugira tuganire. Tumaze iminsi twumva amakuru asirikira hirya no hino ya DJ Paulin na Double J na KIRIKOU. Tushaka kugira ngo atubwire nawe ico abiziko. Tushaka atubwire ni kuki kapitene akunze kuba hafi n'abaririmbyi bo mu Burundi. Umbaje ikibazo ciza cyane. Gloria witwa Gloria. Love Gloria. Wow, that is nice name. Igituma kapitene akunze kuba iruhande y'abaririmbyi nuko kuva na kera ndabimaze imyaka myinshi près imyaka 6 ndi kumwe n'abaririmbyi b'abarundi tugenda mu myidagaduro niko kazi kanje ndiko ndabikora kujya mpora mubona ba Nelinat ba Simbizi bande bose na kapitene I'm here. Ariko jewe ndakunda cyane kwibaza ku baririmbyi bariko barakora cyane bafise ama hits akomakome abaririmbyi batadebukirwa kuduza ibendera ry'igihugu cy'u Burundi hanze mu makungu. Nico nkunze kabisa. It's okay. Okay, twashaka rero utubwire turiko turumva hanze ko DJ Paulin akaravuga ko Double J KIRIKOU na Beef bariko basohora indirimbo yo kumutuka. Okay, DJ Paulin hari hose premier mari kamanzi ndamuramutse. DJ Paulin n'umuntu akora cyane kandi turamukunda kandi turemera akazi kiwe. Ivyo bintu byo kuvuga ngo DJ Paulin narumvise live kuri TikTok ivuga yuko DJ Paulin wenyene ariko avuga yuko Beef on the floor Double J KIRIKOU bagiye gusora indirimbo bamuvuga nabi muri iyo ndirimbo. Sivyo? Indirimbo igiye gusohoka nivyo. Vuba irasohoka. Je suis sûr yuko indirimbo igiye gusohoka yo kumutuka kandi. I don't know since ko ari kumutuka ariko KIRIKOU muri iyo ndirimbo nibira kabanga bariko radukurikirana hariya kuri kamera ya OG yuko indirimbo KIRIKOU AKILI atangura avuga ati ivyo gutinya ntabyo nkirimwo. Sivyo? Ivyo kubaha ndubaha ariko sintinya. You understand? Double J nawe hari ijambo yatanguye avuga abantu badukurikirana hari abantu baba bakurikirana baririmbyi hari abantu turi kumwe n'abaririmbyi tuba turi hafi y'abaririmbyi hari n'abandi baza ku makamera bavuga utujambo basimbira hejuru ngurabona ngo vyagenze uku bataba bari kumwe n'abaririmbyi ugasanga bariko babeshira abaririmbyi b'abarundi ugasanga aba diaspora bari muri Canada muri Australia bariko bashaka gutahura nabi abaririmbyi b'abarundi ariko panavyo ayo makuru muze mu yatubaza twebwe shatwa turi kumwe n'abaririmbyi tubabwira ingene abaririmbyi ba surviving ingene abaririmbyi mu kwandika taryama ijoro ryose ariko yandika ujya mu ijya ndirimbo gusa imwe urana nka Big Fizzo kwandika ati ndakumisinze ona kaje kajambo gusa ugasanga umutwe waramenetse ariko ategura akajambo kamwe. Sivyo? Ugasanga Double J ari indirimbo Double J yaririmbye ati mbe mukobwa ibuka kuri mwiza. Urumva? Ni indirimbo kugira ngo ronke kijya kintu aza kuririmba bimutwara umwanya munini.
bimutwara amasaha menshi, bimutwara kwicara no kwiyumvira mbe n'ikihe kintu no kwandika cyo tuma abarundi bakunda indirimbo yanje. Rero abaririmbyi b'abarundi ntimugire ubwoba. Double J abafana mudukurikirana, indirimbo irahari. DJ Paulin indirimbo igiye gusohoka vuba. Uyu munsi for the first time ndavuge kuri camera ya Yaga Tech TV yuko indirimbo ya Double J KIRIKOU AKILI Beefes on the floor igiye gusohoka. Ikibazo kiri ngaha, mbega iyo ndirimbo izosohoka by'ukuri bariko baravuga DJ Paul? Ivyo bintu DJ Paul yigonga nibiki? DJ Paul ivyo bintu kwibaza ati ngo bagomba basora indirimbo imvuga jewe nabi bivuye he? Jaho nawe ntabyatse. Natekane. Yaravuze yuko bagomba basora indirimbo yo kumuponda DJ Paul. Abafana ntibarumva iyo ndirimbo, ariko je for the first time nje kubabwira yuko indirimbo ya Beefes ari kumwe na KIRIKOU na Double J igiye gusohoka ubu vuba. Gusa ikibazo, mbega izo bari kumuvuga nabi DJ Paul? Mugume hafi muzoyikurikirana. DJ Paul natuze nahumure, ivyo yakoze tuguma tumushimira. Ntabwo ari umwana mubi, yakoze amateka mu gihugu. Izo romance ziriko ziravuga, narindire yumva iyo ndirimbo mbega ivuga iki. Ariko ndakubwira yuko Beefes azoba yambaye sarubeti ya rouge. KIRIKOU AKILI azoba yambaye jezi ya Brazil, inyuma handitswe Ronaldinho. Big up Shakiri. For sure man. Dushaka utubwira wewe nka kapiteni, MC de la capitale. For sure. Umuzi gute DJ Paul? DJ Paul ngene ndamuzi ko ari umupapa afise imvi mu mutwe. It's true. Kubera nivyo vya mbere umuvuze DJ Paul. None ubizi ngene ndamuzi jewe. Ndamuzi ko ari umupapa afise abana barenga kuri 4 kandi afise imvi mu mutwe. Adafise urukoba rw'abirabure, afise urukoba umuravyo mengo n'umuhindi. I don't know ko ari umetisi, ariko araboneka yuko nyene hari umuririmbyi yigeze kuvuga ikintu haje romance nyinshi. Big Fizzo yarigeze kuvuga umudimu. Sinzi ko kwibuka ico gihe Big Fizzo yigeze kuvuga umudimu. Umudimu harundi yaje kuvuga ngo musitron mu gifaransa, umusitron, umudimu. Rero ico gihe hava mu mudimu sha DJ Paul nawe amaze guhura n'ibisanga byinshi vraiment. Big Fizzo yaravuze umudimu, abantu baje ngaho batangura kuvuga ngo ni DJ Paul ninde, ariko Big Fizzo ntigeze avuga yuko umudimu ari DJ Paul. You know, reka nje rero kukibazo warumbajije ati mbega kapitene amuzi gute DJ Paul? For sure ukuntu jewe ndamuzi DJ Paul n'umupapa afise imvi mu mutwe, n'umupapa ari class, akunda kwambara logo ya Lacoste, sivyo? Akunda kwambara ama Lacoste, imipira yiwe yambara na Lacoste. N'umuvyeyi yubashe. For sure nibaje ngaha abantu benshi bagomba bamute ku imyikomo, n'umuvyeyi yubashe DJ Paul. Arafise Cristal mu gisagara ca Bujumbura, n'umuntu ahora dutegurira ama concert. Niwe muntu wa mbere mu Burundi yatanguje ndavuga kuriha abaririmbyi b'abarundi n'abarundikazi private amafaranga menshi. I think you understand what I'm talking about. Genda ukurikirane, kera Alvin Smith yarigeze guposta avuga ati umuntu wa mbere yandisha amafaranga menshi muri no muziki w'u Burundi ni DJ Paul. Rero agateka aho kame, sivyo? Rero DJ Paul ukuntu ndamuzi nuko afise Cristal ngaho onye aho hefu, ndibaza murahazi kuri Cristal hamahuzuye, afise abafana benshi, afise abantu bamushigikiye benshi muri Cristal. Aratanga umuziki no mu DJ yabitanguye kuva kera, muri no mwanya afise imyaka umengo 45, sinzi ko ari 54, sindavyibuka neza. Niyo mpamvu navuze yuko afise imvi mu mutwe. C'est comme ça là. Kiratahurise. Ari abantu baza kwibaza ati kubona navuze yuko afise imvi mu mutwe ngo cumengo hari none nikosa. Oya ahubwo ni vyiza cyane. None DJ Paul nta mvi afise. Batwi ko imvi usaga zibereye abantu bakuzi. Cyane baba boss. For sure. Rero DJ Paul afise imvi heza. Afise imvi mu mutwe. No muvye. For sure. Reka bashire ifoto yiwe. Ari abantu baza kumva yuko kapitene avuze ko DJ Paul afise imvi mu mutwe, bacha batangura kon class 4.
c'est la vérité. Nibashire ifoto yiwe n'umupapa yiyubasha bavyuke ko nabivuze kandi yaravuze yuko umuntu uzenya avoka wiwe ari maso, sivyo? Nanavyumvise kuri TikTok avuga yuko avoka wiwe ari maso kuzo kwitwarira abazovuga nabi izina DJ Paul. DJ Paul jewe ni capitaine, vraiment ni wanyitwarira jewe sagote azoba moyo usa vraiment jewe urabona jewe unyitwariye hariya jewe numvise umuntu ariko avuga nabi cyangwa ariko adacana mwaka abaririmbyi b'abarundi. Let me tell you, abaririmbyi b'abarundi baratumye kapitene meze neza, nambara fresh ntagata shininga ntera inkuru n'abandi kuri abaririmbyi b'abarundi. Ikintu kimwe tu ariko ni cyiza, umunsi Mokenzi yagira mariage je nararyohewe ariko uruhande rumwe narababaye kubera kugira ngo nzosubire kuronka ya vibe ndi kumwe na Mokenzi twicaranye turiko turatera inkuru, Mokenzi aja kuri stage twicaranye no onye. Urona abafana hari ibintu batabona, abafana barashobora kuba bari hari abarindiye kubona abasani, twe tuba turi hari inyuma twicaye n'abasani, sivyo? Rero hari ukuntu tuyagana bajya basani. Ubu kugira ngo muronke Mokenzi ugira ngo biroroshe, kugira ngo nicarane na kugira Mokenzi aze Maribu ugira kugira Mokenzi yaze Arena ugira ngo biroroshe, nivyoroshe sha. Namukumbuye Mokenzi aho uri hose sha, I miss you for sure. Okay. Twagarutse kandi tubwe tubaze kapitene yongera tubwire ukuntu amuzi Double J answer again niko gatero mikiyo gashaje. Kandi mu ndirimbo igiye gusohoka ya Double J ari kumwe na KIRIKOU na B-Face on the floor. Double J yatanguye kuririmba igitero ca mbere, ndiko ndababwira amabanga hari inyuma ya stage abantu badashika, twe dushika. Double J ndamwibuka last time duhura yari muri Arena, nari ndi kumwe na yari jewe Double J na Alvin Smith na KIRIKOU na staff ya Billy Money Boy. Shabajya bajene baratagase vraiment, bajya bajene amafaranga y'umuziki barayariye vraiment bubahwe. Rero ukuntu kapitene ndamuzi Double J Love Gloria, kapitene ndamuzi Double J kuko Double J ndamuzi fresh for sure, sinoza nk'aba bandi baza babesha ku micro baza bavuga amajambo atariyo. Double J twariganye Gitega, nanje mva ruguru, narumvise yuko abantu tuva ruguru bariko baraduponda kandi umuntu ariko araduponda ni DJ Paul. For sure naravyumvise kuri TikTok DJ Paul ko ravuga abantu tuva ruguru, ngurabona avuga KIRIKOU yuko ari mayibobo. Guys, I don't know how to tell you. Abantu bose bava ruguru ariki yaravuze abantu tuva ruguru, sivyo? Cyane cyane abaririmbyi aravuga yuko KIRIKOU akiri ari mayibobo yo mwibarabara. Yaravuze DJ Paul yaravuze ijambo ati zigambunuza. Guys, ayo n'amajambo atari meza kumva kuri DJ Paul. Sikuvuga ngo nje gushigikira Double J na KIRIKOU, ariko vy'ukuri nje kubashigikira kubera yuko bashigikiye utabashigikiye. Oya vy'ukuri nje kubashigikira for sure. Double J ntakunda kuvuga amajambo menshi, nakunda guterana amajambo menshi. Double J ngene je ndamuzi yakuriye Igitega, sivyo? Yize guhera mu w'umunani mu windwi ahantu yitwa kuri communauté haji Gitega. Hariho haruguru y'igiti kiri hagati mu Burundi kiri Gitega barakizi, haruguru y'ahantu hari mu nima ya Gasore niho Double J yize, you know. Rero Double J yari umuntu yitonda kuva kera, sinzi ko urumva n'indirimbo ziwe kenshi, sinzi ko abantu nimukangwe n'ijya ndirimbo y'ibisusu, harun bakangwa n'indirimbo y'ibisusu ikundira ibisusu bakagira ngo Double J yama muri zo vibe. Double J ntama muri zo vibe. Double J umuntu ababara iyo abonye yuko ukwezi guheze ataronse ikintu arungikira mama wiwe Gitega. Ça c'est la vérité. Iyo ndirimbo nzoduga yashoye kuririmba irafise secret nini y'abantu batazi. Nibazi igituma iyo ndirimbo nzoduga ya Double J muri video gendo irabe harimwo KIRIKOU akiri.
sivyo Kirikou AKILI yarahuye n'ibibazo byinshi yarigeze no kuduga ruguru araheba umuziki aridugira ruguru sivyo rero hari abantu benshi batazi ni kubera iki muri iyo ndirimbo harimwo Kirikou AKILI akina adandaza ibiyoba hari abantu batabizi rero tuzobigaruka ko next time Ukuri ndamuzi Double J nuko nta majambo menshi agira nta rusaka kene Double J akishaka kuduha amahiti narumvise yuko DJ Paulin yavuze yuko Double J yazimye B-Face yazimye Kirikou yazimye ngo abashaka kuvuma bose bashaka kumudugi abashaka kuvuma bashaka kudugira ku izina rya DJ Paulin okay nanje kapitene rero ndiko mvuga DJ Paulin reka mvume rero mvume nguruki guys ibintu by'imiziki ni atari okay Rego cyane reka nongere ndakoze kandi kapitene watubwiye ko abaririmbyi ko uba ari hafi kenshi for sure shaka rero tubwire wowe nka kapitene akunda kuba ari hafi y'abaririmbyi kenshi y'abastar hariho n'abastar baja hanze ntibagaruke hariho n'aba MC baja hanze ntibagaruke mu Burundi kandi ngaho na musoge ndutogaruka jewe oya nzogaruka je naja hanze nzogaruka ego vraiment nzogaruka kandi rero vuba ndagenda hanze tuzovyemera tubibonye vuba ndaja hanze Imana ibigenze neza ndashobora gusimbira mu bihugu bibanye ndamusaba diaspora bari hanze nongera ndamusa abari muri Bruxelles nongera ndamusa abari Paris nongera ndamusa na MC Ami Pro ndamubwira ati karibu mu Burundi garuka Ami Pro abantu benshi baravuze yuko Ami Pro niyagenda ntazogaruka ronera aba gushika n'ubu ntarazi eganda wose gutazogaruka Ami Pro my big brother welcome ndagukumbuye ugaruke mu Burundi amadiri nahora ndonka buri nkisinyaronga inguma ama connection shani rongera amadiri okay reka rero tubwire dushaka tubwire uravye ikibazo kiri hagati ya DJ Paulin na Double J iyumviriza ibibazo biri hagati ya DJ Paulin na Double J bantu mudukurikirana vraiment ibibazo biri hagati ya DJ Paulin na Double J ubutungane n'ubigiyemwo bive mu nzira kirikare kubera iki urana abantu baririmbyi baragerageza kwandika indirimbo ariko nibibuke yuko hariho uburongozi hariho ibintu no kwita CNC nikunda kugara indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi sivyo yarugaye umudodo wa Big Fizzo yarugaye inzoga ni baby yarugaye indirimbo nyinshi z'abarundi kuko hari ibintu bandika ugasanga ntibijanye n'imico nakaranga y'igihugu sivyo kubaha igihugu nico kintu cambere sivyo rero iyo mwandise indirimbo abaririmbyi b'abarundi gerageza muze murazitwara ahantu hari ibigo bijejwe kwanaliza indirimbo no kumenya nyeneyo n'utari nyeneyo vraiment akana ka message nari mpaye abaririmbyi on continue avec votre question okay twagiye ari kibazo cyanyuma shaka utubwire kuri ifoto tubona uri kumena Kirikou ariko buravuga nibiki genre ari kuramubwira iki Kirikou AKILI ino foto sinzi ko baza kwicishamwe abantu bayibone ariko ino foto bariko bararaba nani ndi kumwe na Kirikou ariko nkuri inkofero ayambara inkofero nambaye acha turi photos acha nsiga ndi ngo ngifuwa wazi acha siga umutwe uri wazi ravyo baraza kuyibona ni foto zika kuri zitatu ifoto ya mbere nambaye inkofero ikora y'inkura ya kabiri yamaze kuyinkura mbone ko imishatsi yanje ya gatatu cara yambara something like that rero ijya foto ibintu tweko turayagana Kirikou tweko tuyaga ibintu vyerekeye umuziki mu Burundi turiko turayagambira ati kapitene burya rero hari abafana bacu wewe uhuruja ku makamera kenshi zurabwira abafana bo muziki wacu w'u Burundi yuko twebwe abaririmbyi turahura n'ibibazo byinshi bo batamenya turahura n'ibibazo batubona mu maklipe bakaza kuduha image itandukanye ukaza kuduha image uri umufana ukaduha image bijya wabonye muri clip ukibaza nivyo kumbe hariho byinshi usanga ari mise en scène hari ubundi buzima twe tubayemwo bukomeye cyane Kirikou yariko arambwira ati kapitene mbwirira abafana b'umuziki ati twe duca mu bintu byinshi niba babona ibibazo bibaye gutya bamenye yuko hariho behind hari ubundi buzima twe tubayemwo Double J nuko nyene sivyo Hakimoza nuko nyene rero DJ Paulin n'umubossi DJ Paulin n'umubossi nukuri kwimana DJ Paulin ntabwo ari umwana mubi
n'umwana mwiza rero abantu bariko baravuga ati ngo ibibazo vya DJ Paulinande jewe ndakubwiza ukuri yuko aba n'ama artist wowe rero uko bariko baradukurikirana ukabona ati ivy'umuziki bigiye gutya bigarutse gutya menya yuko no kuryosha industry no kuryosha umuziki w'u Burundi niho bishiramwe umutima mubi imekura kwako bareke kujija bataramenya ikiri ndani bataramenya ikiri ndani hama gasopo kuri Simbizi wa Semavumba Simbizi wa Semavumba narabonye ikiganiro uheruka gukora uri kuravuga nabi Double J na KIRIKOU uvuga yuko DJ Paulin ni giti giturirwa Simbizi wa Semavumba wewe uri occupé muri uno mwanya sivyo ivyo urimwo ntibijanye n'umuziki w'u Burundi tureke rero twe turi mu vy'umuziki w'u Burundi muri uno mwanya tubisigure ido nido Simbizi sinkusubire kandi kukubona usimba hejuru umuvuga Double J canke KIRIKOU sivyo merci beaucoup Simbizi wavyumvise